mugabo Reynolds ubishoboye si ushobora kuvuga commentaire yari yose anatanda ce qui m'a touché muri iyi ndwi en tout cas bon pas m'a touché mais m'a étonné m'a surpris tout ce que tu veux ni audace ni gufata nabi abantu leta y'u Burundi ifise kubera barafatana nabi vraiment d'abord gufatana nabi kwa mbere ni gufata yuko abantu atabwenge bafise ko ari bijuju ko batazi yuko 50,000 milliards de dollars ingana na PIB ya Amerika guteranya n'abashinwa guteranya n'abayapani d'accord ukacuvuga yuko ufise stock ya y'inzahabu mu nzu yawe donc muri rya tunnel iri equivalent na PIB y'ibihugu byose rutura ku isi byiteranyije uko ari bitatu yuko ivyo wewe biri muri jardin yawe sivyo uti rero gute ikindi bararinda canke ntibize histoire kuko ibi byo gucertifier ama analyse géochimique uraza aho vyavuye garante ni histoire ya kera cyane muri Amerika kera abanyamerika bakigenda kirabanzya nibiki byose umuntu yaragenda akinjira mu gitunere ciwe agafata akagura ahantu nk'umusozi agasesa utuntu tw'udupusiere ugafata nk'aka kilo ukakamanyagura ugasesa udupusiere twinshi ahantu henshi ukacurindira nk'imyaka ibiri sivyo ivumbi kabanzi kaja ko hejuru hakaba ama saison ane atanu neje kaza ikabivanga mu nyuma wowe ukacugenda après les 2 ans ukacuvuga oh j'ai découvert de l'or dans ma propriété sivyo bakaguhaririza bakaca bavuga wa mutipe nani afise oro muri propriété yiwe ya propriété wagura $100 ukacigurisha kuri 100,000 sivyo naho vyatanguriye so ubu rero hari abantu bibaza ngo ntitwize ariko tubwira yuko afise équivalent ya 50,000 milliards de dollars muri propriété yiwe ngo niwe yavyize uravyumva wewe ngo yaragize etude wewe wenyene aravyiga acahamagara president w'igihugu en plus president caranavyemera ngo nivyonane bon maybe bari complice d'accord mais wewe vyaba ari vyo hari ikintu bita étude d'exploration hacaza abantu bakavyiga bakagira analyse géochimique y'ahantu henshi cane d'abord uravye ijya filon yerekanye hajya muri rya video nta na 1 mètre ifise wone ushobora kwerekana filon itarenga 1 mètre ukacubwira abantu ngo ndabiravye neza ngo aho biriko biraja mu ngaha ngo bise 50,000 milliards ata wundi muntu wo muri domaine yawe muri iyo domaine nyene urimwo ya minere muri iyo secteur nyene urimwo muri iyo industrie nyene urimwo abantu ba mbere babijamwo babizi quand même c'est grave umenga ni ibiberbe yamiriko ravuga ngo $1 ni 2000 francs kumbe ni 7000 sivyo ntushobora kugenda kuvuga ikintu ukacemeza abantu ukabwira abantu bakuze ngo ufise 50,000 milliards de dollars bon jewe ico byanyeretse iyi somene byanyeretse ko atarespe badufitiye vraiment yaba wewe yaba jewe yaba nabo bajana yaba naba bakomera amashimisi yose bajya abantu nta numwe bubaha nta kindi je rero iyi somene nize yuko vraiment nta numwe yubashwe n'abadede nta numwe bubaha ntaco bibanga nta respect na nkeyi kuciyumviro c'umuntu wese oh mon dieu gushika nawe bon au début bakibipublia je me suis dit reka ndabiha umunsi wose birengane umunsi urahera mbona nta numwe ariko arababaza bati none gabagabo izo nzahabu wasanze muri jardin yawe ninde amaze gucertifier exploration ninde amaze kugira analyse géophysique hama na géochimique ninde amaze kubigira kugira de toute façon ni washaka kuyimba urondera ivyuma kugira isi yose izociza aho igufashe kuyimba tugutanganyigwe sivyo kuko nabijya bintu bavuze ko bafise na Arabie Saoudite ntibifise muri pétrole en termes d'équivalence ndeke rero umwana w'umurundi yivyukiye ejo bundi agakreya société akajaja kubwira abantu ngo mfise 50,000 milliards je sinzi bon nararengewe mu mbabarire nimba mwebwe 50,000 milliards si ça vous a pas touché ngira muri abatunzi ba cane ngira tuzotera imbere bon turi kumwe byari ivyo
Yego sawa cyane urakoze. Aho n'abagerageje gushata ry'amahera baya convertise marundi 50,000 milliards de dollars bayavunje kuri taux actuel, taux réel atari ya berbe barabukwa ngana. Abo twavuganye bose bambwiye ko bananiwe batoye igiharo badashobora gusigura, adashobora kuvuga mu majambo y'ikirundi cyane n'amakalculatrice yaca tarezo yaca vya. Urabona Rubaya ya mine abarundi bashaka gufata muri Kongo ya indiri muri Nord Kivu. Yego. Ijya Rubaya nayo nyene iri exploiter mugabo harabaye ama recherche kuko ivyuma vyo ku exploiter birazimvye cyane. Nta cuma kiri munsi ya 200,000 €. Sivyo? Kandi ubukeneye nka 10 canke 15. Donc étude ibikenewe. No muri Rubaya ahantu hari zone yo kugwana abantu bamabeko barakubitana ama box imisi yose. No mu Rubaya haraje abadagi baragira étude ya exploration. Ujya mu type bafunze mu Angacucu aratanga 10 millions ziwe baragira étude asanga hararimika hanyuma asanze ari isimera baca barimba. D'accord? Twe mu Burundi igihugu kizima president Yepeki aremera ibintu ata étude yabaye. Bon, ngejeje aho singume nidoga. Ego, ngejeje aho kandi nijya nyuma. Mugabo mumenye yuko no muri Kongo batize Rubaya abanyaruguru atipe bibereye muri Kongo ahantu birimani baratuma ko abadagi bakagira étude. Comme ça ucuronka amafond yose ukeneye kwisi. Byari ibyo. Urakoze Renault, ugume hagufi kumbura ashobora kugaruka kukomanta ku yindi sujet twumvise icuvuga kuri ibi vy'ama découverte de gisement de cassiterite imurehe muri Kirundo. Reka twakire umupfupuzi nawe niyo ababishoboye kuvuga atabishoboye nawe. Yego ndabona mikro karibu cyane. Mwiriwe Landry, mwiriwe Wilson, Renault, mwiriwe n'abandi bose aho Rumata. Aba ni bashoboye amaso ashoboye gushikira ko bwa mbere. Murakoze cyane kuri ikiganiro. Bo jewe rero inkuru yankoze ko niyo nasomye kuri Twitter uno munsi. Nibaza yashikirijwe n'ikinyamakuru imbere. Ngira ngo kubera ubukene bw'amabisi naho bazifatira aho batabona nabonye yuko hariho ibintu vyashitse. Ngira ngo umwana w'umwigeme baramuhohotera bikinze umwijima bikinze kugundana abantu baje kwinjira muri bisi, ariko bavuze ko atari rya mbere ibyo bintu bishika canke hakaba ubusuma bw'amatelefone, ngira ngo n'ubusuma bw'amafaranga. Rero ngira ngo ico kintu no kuri nico gutera ivyatsi bishobotse ababijejwe ahantu hafatirwa amabisi bakwiye kubashira na lampaderi imwe canke zibiri, ngira ngo ivyo vyokongereza umutekano w'abantu. Hanyuma ikindi ngira ngo inkuru yavuzwe cane n'ibyo by'ubutare bwatowe murehe mu Kirundo. Abantu baravuga stoke yabwo yoba ihari, menga bavuze amamiliyoni 12 n'ibihumbi 700 vy'amatoni ya casterite na colta bivanze. Ariko rero nagire nibutse yuko iyo sintuze site minier itowe ni site minier yaba exploité sur la colonisation de part et d'autre, haba mu Burundi haba mu gihugu c'abaturanyi cy'u Rwanda hariya mu Kirundo nahegereye mu Kirundo. Intuzeye casterite na colta ni ibintu byamye bicukugwa n'ababiriki. Rero à l'époque de l'indépendance bahejeje batashe rero baciye bagira bon nécessairement ko izo site minier zategezwa kugagwa kuko ntuzeye les entreprises zariko zirazexploita murumva ntuzeye bari batashe c'est le cas ya tererare zo mu Gasenyi plutôt mu Gasenyi gakara Gasenyi muri Mutambo. Rero ntiboje kuvuga ngo n'ibindi bintu bishasha batoye. Ikibazo kihari nuko ya une certaine spéculation sur la quantité ya casterite na colta yo bihari. Ariko ababirigi burya bobo barabizi. Ababirigi bobo burya barabizi, barazira quantité irimwo.
eh, igikomeye nuko kereke swara kandite yo birimwo yo ubwo butare bwokoreshwa neza kuko si ubwo butare dufise bwonyene mu gakara mwarumvise ngira ngo bamaze imyaka 5 babucukura none igihugu cahakuye iki rero uko kandite yo bingana kose vyo birimwo vyose ahimurehe igihambaye nuko mbega bizokoreshwa gute umurundi azokuramwo inyungu iyihe aho nca mfatira ku gihugu ca Chad n'igihugu ca Guinée Bissau no Guinée Equatoriale bavuga ko muri imyaka 10 canke 20 heze n'ibihugu vyashoboye gutora petrole nyinshi ariko ubuzima bw'abantu ntibwahindutse rero igikomeye cyane nuko ubwo butari ubwo boshobora gucukura hoba ntuzeye distribution équitable hoba kubwinvestisa mu masecteur ari rentable sociaux hanyuma abanyagihugu bakagira ico bahakuye hanyuma nibutse yuko sahimurehe gusa hari ubwo butare murazi zahabu z'Imuyinga ntuze nikele ya Nyabikere Musongati inzahabu zo mu Cibitoki terre zo mu Cibitoki Uburundi bufise ubutunzi bwinshi ariko rero ndibaza mbega ministere ya geologie mine mu bisanzwe burya ikora iki parce que gushika uno munsi nta carte géologique y'u Burundi iri mise à jour dufise y'ubu muri iki gihe baracakorera kuri nuzeye z'ababirigi ivyo babahaye naho nyene bafise utwo babahaye mera carte miniere ziri mu birigi nk'ivyo ntibabirondeye ntibaca kubirondera ngo bagire ntuze ni certaine mise à jour ko rutangira haheze imyaka 30 yimbwa mu Kayanza ariko Burundi burakura iki naco bwakura parce que le secteur n'est pas bien organisé n'est pas contrôlé urya yavuga ibiharura azokurayo wewe azogenda yimbe puis va partager quelque chose avec les décideurs mugabo umurundi nta kintu azohakura ico nico kibazo kiri mu Burundi rero ubutunzi burahari ariko jese ndiko ndavuga ngo nk'ababandi ngo twambaye kireze ntituzi ko cera ariko ubutunzi burahari kuko ntuzeye muri Kongo ntihoba ubutunzi n'ubu hanyuma haji iwacu ngo bireke kubaho kandi muzi yuko ntuzeye nta frontiere ihari hari frontiere ntuzeye abantu bashizeho ariko nta frontiere ntuzeje geologique ihari pe ibintu birahari ariko ntitunabikoresha n'ibihari tubikoresha nabi abantu ku nyungu zabo baravuga ko hari uranium hariya mu Burundi ishobora kuba iriho mugabo ivyo nta babirondereye ngo babimenye ikindi ca gatatu nashaka kuvuga ni kuri ntuzeye iyi karavane ngira ngo ni izi ngendo z'umukuru w'igihugu agendera intara akagendera abantu baba bafise ama initiative baba bafise utuntu bariko barakora c'est encouragé ariko ntuzeye les efforts vraiment moi je pense qu'il manque une certaine coordination na appui mu ma initiative surtout y'abantu b'abajene bariko barakora nkaje vraiment naryohewe mbonye hari umurundi ashobora kuba afise au moins 900 hectares ya avoka ejo azoba ashora mu hanze azoronka amafaranga agaruka investise n'abandi babonereho umugabo kugendera pour kubagendera gusa atantuze ata coordination ihari umushikiranganje ubudandaji habe stratégie de développement ya secteur agricole iri orienté vers l'exportation bizana amadevise
nibaza nta kinini coheza ngo kive muri izo ngendo, ariko c'est quand même un geste encouragé. Nivyo je ndashaka kuvuga. Murakoze cyane. Murakoze cyane, tuwakire abacitse ubunyene tubabwira ko turiko turaganira kuri makuru yaranze ino ndwi, turiko turarangiza. Abamaze kuvuga bashigarutse hanini ku bya inkuru ya Mindoka State ya Murehe, niyo inkuru isa nk'iya benshi bagarutse ko, ariko si yo yonyene, hariho n'indi byavuzwe. Donc si yo sujet du jour, nshatse kubabwira ko n'abandi bashaka kuvuga ku bindi muhawe ikaze, cyane cyane nk'umuvuzi yatubwiye ati ibintu bijanye na guhotera agateka k'abakenyezi n'abigeme hajya ku parking ya Bujumbura hamwe mwibikika mukiza bakagirira n'ababandi, nk'ico ni ikintu yatushikirije naco cavutswe. Murakoze rero, reka nibutse ko dukurikirana mu kuvuga Maxime kacakurikirwa na Ntabujyajya hamwe na Patrick. Tureka tumva batatu abandi baraza mu nyuma. Murakoze. Maxime, karibu. Ego, mahoro neza. Murakoze kumpa ijambo. Karibu. Urumva kundwi twama dufite ibintu bishasha. Urumva indwi haje ivyo bintu vya 50 miliyari. Umuntu yarahabutse abibonye. Je narahabutse kubera 50 trillion. Urumva bavuze 50 miliyari ndaraba ni 50 trillion. Ndavuga mon Dieu, ça tombe de quel ciel? Ndavuga nti n'abanyamerika niyo bafite 50 trillion. None uri kuvuga ko Burundi bufite 50 trillion. Ndavuga nti mon Dieu, ça tombe, c'est une vraie information. Hamdagena ndaraba hirya no hino usanga bariko barabivuga. Ndavuga mon Dieu, dans un pays, on n'est pas un pays sérieux du tout. Ntushobora kuvuga naho wowe umujournaliste, du suppose ko perezida yihembye. Perezida arashaka kwihenda ariko arafataranga, ariko aravugira discours. Uriye kuvuga 5 millions de dollars, peut-être akavuga 5 milliards. 50 miliyari, je sais pas. Mugabo ugira ucugenda kuri internet wandike. D'abord igiye kuri internet kesi nawe bifuta ntibifudika. Kubera byamaze gukwiragira isi. Rero kiya kintu vraiment franchement j'ai été tellement déçu. Imagine toi abantu bari kuri internet babonye ikintu ngo 50 trillion baca baja kuraba ico gihugu ni cyitwa gute, ko twatuzi Ubushinwa, twatuzi Abashinwa n'Abajapani n'Abanyamerika. None 50 trillion ça tombe du ciel ou quoi? Bagiye kuri Mars kubironderayo, icyo gihugu kiri kuri Mars. J'étais tellement déçu. Franchement, le pays est tellement pauvre, ntibaze barayishyira hejuru mu bintu by'amactualité, biraturuhisha. Umunsi nabonye umuntu ariko aratwita agira kasema yuko Burundi buri hejuru ya Amerika, ngo ufite PIB ya 50 miliyari. C'est incroyable. Pourquoi cette distraction, mes amis? On est le pays le plus pauvre du monde. Le dernier, kuri liste y'ibihugu 200. Hambwa tugenda ugura ibintu ngibyo. On n'est pas sérieux du tout. C'est quoi? Quand est-ce que le sérieux? Non, imagine Jesus Christ. Rimwe naravye none muri ja présidence kuba afise a porte parole. Bamaze kubona inkuru nk'iri kirasirikira. Kubera inkuru yo kuri internet igena nk'umuriro. Iraturira. Ni iturisi yo. Afite turi Burundi turisi yose. Tero umva je sini mu Burundi nayimenye abose benshi bari ngani bari mu Burundi. Imaginez-vous ntibogende bakazimya agavoma bakosora bati oya ntiyavuze 50 miliyari y'amadolari, peut-être yavuze 50 miliyari y'amarundi. Bakagabura n'ibihumbi 10, urabona ariko ryaduka. Jesus Christ. Biraruhisha umutwe. Franchement, on est fatigué. Il y a trop tellement de médiocrité dans ce pays. Yuko franchement ntizokuyekana Burundi, turabarundi ntibizokunda. Je n'umurundi mu maraso n'umuntu uzeyi byose. Mugabo abo bantu baraturuhurishije. Nibaduha agahengwe turuhuke. Bemere yuko on est le pays le plus pauvre du monde. Hama turondere inyishu yaho iyo pauvreté iva.
bahagarike kugira ngo turi Edene ngo turi machin ngo tworore insazi machin c'est quoi ça seriously so sérieux hari abarundi nabo nyene ko barumviriza hari inyuma binyegeje bazovyumva none igihugu kabe nkana kigwe mw'ishamba hariho abantu bizi ejo bundi hariho nyamitwe n'umuntu très intelligent. Comment est-ce on continue à cautionner des trucs comme ça, à bricoler des trucs, bricolage à gauche à droite, comme tous des cons, comme les Français va vous gars. Parce que nous sommes des cons. Il faut que ça s'arrête sérieusement. Quand vraiment, j'ai chavuye cyane franchement. 50 000 milliards. Umurundi wese ugabuye 12 millions de Burundi, je vous promets. Calculatrice yo ntibikora kubera ibishifre ni byinshi. Muganda akubwiye yuko 50 milliards de dollars no kuvuga ko umurundi wose mu Burundi bo muha 4 millions de dollars umunsi kuvyara yavuze. Donc ejo murashaka kugena 4 millions de dollars zanje nigiye. Donne-moi mes 4 millions kubera mu Burundi nanje nigiye. Nje kwirabira ibindi no kuri plage nigiye kuri plage Punta Cana. donc c'est franchement parara abantu batugize habi kandi turakeni hageza ahantu yuko tugerageza tukabyamiriza twese we none tumare space yindi y'amasahane n'amasaha 5 tuko turavuga 50 milliards kubera barangiye ikintu bido comme ça darari pour faire la distraction badusamate seriously kugira ngo ntituvuge igitoro kibuze mu Burundi, imiti ibuze mu Burundi, ibiki byose. Jesus Christ. Ingeje nga nagashavu kenshi fise franchement parara genda shavu udashavuye nuko adakunda kijya gihugu. Ego urakoze. Imbere yuko mpa ukurikira nawe mvuge yuko gakomatari gato yuko ibi byasuye kwerekana ibi byo dusanzwe tuzi yuko ibijanye na communication, service de communication zaba mu biro by'umukuru w'igihugu byaba muri leta no mu banyamakuru harimo agahaze gakomeye kuko ijya nkuru kubona yarashikirijwe bikavuga cyane kuri za chaîne yandika kuri YouTube n'ibindi binyamakuru bimwe bagize babiraporse hama ntihagire ububeshuza. Okay, ntihagire ububeshuza si ibintu byiza na gato kuko byerekana ko ari abantu bavuga ari kijana abantu bagaca bagobe donc baca bakira ivyavuzwe nta gutohoza nta gucukura nta recherche nta kurondera kugira contre expertise y'ivyavuzwe kugira ngo bishikirizwe hama ntihabe no kubeshuza canke gukarefya gutanga umuco. Rero bimwe vya communication yasharimo gaze cyane. Hacakurikira nta buryarya Patrick wihangane gato nabona ukuboko kwawe ariko reka twumvirize nta buryarya nawe yagira iminota 3 canke 4 hama Patrick hama Senyamwisa. Murakoze cyane Landry, murakoze n'abandi bose bari hano ndabashimiye. Hanyuma nta simara umwanya munini ngiye kuvuga ku ibi bya ubutare bwubutse. Je nagerageje gufata amajambo yavugiwe kwa buriya butare ngerageza kubihuza nuko Uburundi bumeze uyu munsi. Wanashaka reka tuvuge ko ari amafaranga ariho uritse kari amafaranga ndakunda ugerageje sinzi umuntu aba yafashe calculatrice akabara utora ibintu uharuye utora ibintu byibigera hiyo birenze n'amatrilion nyene biragoye kumva yuko amafaranga yobaho kuko igihugu tuvuga ko cyo bagikize gusa nta nuko cyo bagikize cyonye ahubwo je ikintu maze kubona abanyagihugu b'u Burundi twabaye nko tubebe utunyene tuba turezwe niko karira agahita bazana nk'akantu gakubita gucyanye agahita kaceceka
cyangwa bagakubita ku gisusu kari mu mugongo akakanduka kagaceceka. Siniyumvisha ukuntu perezida nubwo vyo barukuriye ubwo butare bwavumbutse burimo amatona ngahe, sinumva ukuntu perezida acaja hejuru. Ubundi ntazi gukora ibintu mwibanga, leta ntizi gukora ibintu mwibanga. Sinumva ukuntu acaja kuri kamera na mikro hejuru ngo abarundi ngo umuheru uzorinduza ngo abarundi tukijya. Muri make arabizi aho niba koko aho bawuvumbuye ari aho ababirigi bahoze babwimba. Ababirigi baracabukeneye n'ibindi bihugu ntibobura ukuntu batwigenzaho bakabutwara. Ariko umuntu arabona igihugu ibintu kiriko kiracamwo, ariko aratangura guharura yuko abarundi bazopfa barya, umuhero w'isi uzorinda ugaruka abarundi bakirya. Rero iki kintu nabonye nabihuje na situation y'Uburundi burimwo, sanga bariko baraduhendahenda. Ariko ndavuga bimwe na ndiko ndavuga nti turi nk'utubebe nyene, bariko bavyita gushishitira mu Kirundi, ko baradushishitira kugira ngo induru za essence zigabanuke, induru z'icika ry'amatara mu gisagara, mu bice bimwe by'igisagara zigabanuke, induru z'isukari zigabanuke, twumve ari amafaranga goye guharura yuko aje kuzimiza ivyo vyose. Unaretse ko ayarimwo yose nibagende babwimbe bagurishe. Idolari ntiryabuze mu Burundi, nimwumva ikibazo c'idolari gikemutse je ndi ngaha. Ni ukuvuga leta y'u Burundi kurya nyene imeze, basanga intara zose z'Uburundi zuzuye inzahabu, basanga bimeze gute, iri idahindutse Uburundi bwacu buracari mu kamashu. Hari umuntu wagira umuntu yabukandagiye kw'izosi, kuko niba abantu bumva inkuru nk'iriya ubu ndaza abarundi bose bashwamadutse aho bari ko bavyumva nk'ukuri. Mu ntara zose bose bashwamadutse bavuga ati Burundi noneho ubu tuze turabe inyanka Burundi n'abakoroni aho bazongera kuduca. Ntibazi aho turi, ntibazi ibidukikuje nuko tumerewe. Rero dufashwe nk'utwana, reka badushishitire nyene. Ubutavyumva yuko turiko turahozwa kandi tukibabaye azokomeza bamushishitire kandi nta na kimwe azobona. Rero nayo azovamwo hariya, ndakubwiye yuko umunyagihugu atakintu na kimwe yaba makeya ariyo yavuzwe ntazogeramo, yaba makeya nta barabara tuzobona ryubatswemwo, nta mashuri, nta soko, nta gitoro kizogugwa, ntabwo ibibazo biri mu Burundi bizogira bigabanuka. Rero n'ubundi groupe izo yasangirira hari, ntekereza ko hari n'andi mafaranga menshi yagiye buri birengero gutyo, ni menshi. Biriya ntabitangaza birimo. Murakoze cyane. Reka tudatevye twakire Patrick. Ndabibutse yuko turiko tuganira ni open mic commentaire ku bintu bitandukanye byaranze inondwi. Iyi nkuru ishobora kuba ariyo iboneka ko yakoze kuri benshi canke yatangaje canke yatumye havugwa amakomantere menshi, ariko n'ikindi coba warabonye aho uherereye, ivyo wasomye, ivyo wumvise, urahawe kaze kubidusangiza. Patrick, karibu nawe. Ya, ugura mikro. Sinzi kuri kuravuga ariko nitukumva, je sindamwumva. Sinzi abandi ko bamwumva, je sindamwumva na gato. Uriko aravuga ntitumwumva kabisa, nawe turiko turumva. nta buryarya niyo ugare mikoro. Allo? Nta buryarya niyo ugare mikoro yiwe Patrick ntaratangura kuvuga. Mikoro yanjye nayugaye kabisa. Okay. Mikoro ya nta buryarya ntiyugaye. Reka kumbura araza kugaruka hanyuma
n'ibyashoboka reka tube tumuza Senyamwiza Patrick aracakurikira tu inverse comme ça dushobore kuduga kwijambo Senyamwiza kazi Halo, muranyumva? yego turakumva neza Ya, kuko ndi mwibarabara, ndiko ndihuta, hari ahantu ngiye Kargari sinzi ko ndashikamo. Sasa nari numvise ibintu muriko muravuga amakuru yaranzwe n'indwi iheze. Jewe nabashije gukuramwo ayo mu Rwanda niyo yakoze ku mutima, amatora yo mu Rwanda yatumye nsubira kugira kandi icizere ko abantu mu karere dushobora kuba tugiye kuronka kandi umutekano ukiriho. Ayandi nayo nayo nyene ya kabiri y'ibijanye n'amamiliyaridi batoye mu Burundi, ariko kuri jewe nabifashe ari nabo nabwiye ko ari kanini ka korota bagiye guha abarundi baze barakamira imbere yo kuja kuryama kugira basinzire neza. Ico nobivuga ko nuko ari n'umushinga ntamwe yaraheje kubivuga, bijya bishimo nka biriya biruzuye iwacu. Twebwe nuko bagaza yakuyeho ubugererwa mu Burundi nayo mu matongo iwacu hari za Gasenyi mu Karinzi Mutambu biruzuye. Narabigize ico nabivuga ko baraba nabintukira koko ndi umunyarwanda. Abavuze ko ndi umunyarwanda nashaka ndababwire ko bogenda mu Gasenyi Mutambu ariho duturuka. No kwitonga iwacu hari n'ishure ry'abana basigiye abana bahari abasigara bariga. Ubu gifise amakenga aho ushaka kumenya Uburundi bwanje arandondera ndamubwira. So bijya bintu si bishasha kubabizanye bavuga, novuga nti n'uburenganzira bwabo bwo kurota kuri iyi si kuva yabaho. Nta muntu n'umwe arabuzwa, nta n'itegeko baratora ryo kubuza umuntu kurota. Ibintu nka biriya watuye ukabizana hariya, ukaba ari n'umutegetsi tuzi uyoboye umugambwe washitse ku butegetsi utaramenya gutandukanya ivy'igihugu n'ivy'umugambwe. Rero ca mwibaza rero uwo mutungo uramutse ubayeho ukaba aribo bawufise, nta murundi yo kwicara ngaha ngo yizere yuko hari ico azokuramwo, kuko n'ivyari bihasanzwe vyarabananiye gutunganya. Uno munsi tugezaho abarundi bagenda n'amaguru, uno munsi ntawovuga agahinda n'amarira canke ubukene abarundi barimwo. Sinumva ukungene vyoshika mu bwonko bw'umuntu akiyumvira ko ibi bintu bigiye mu maboko y'abari abantu yuko ari ico bobishikanaho. Ureke kuba ari ukurota canke gusinziriza abantu. Kuri iyi si ahantu hariho hose hoba hari imari ingana na 50,000 miliyari $. Mworaba na Saddam Hussein ntiyazize ibingana gutyo. Wibaza yuko abadede botwara kiya gihugu ko bashobora no kutuzanira n'umushinwa akadutegeka? Kuri iyi si tugezemo ni ekonomi iriho, ukungena ibihugu ekonomi iri down kubera intambara ya Ukraine, baca bumva ngo ahantu hari imari nk'iriya. Wibaza ko y'abagabo boharara n'imisi nibi atari ugushaka kudukwegera ingorane dusuye kuja mu ntambara? Twari dusanzwe dufise intambara z'intuze z'amoko n'iki. Hari akantu bure tugiye muza mu ntambara z'aya mantuze aya multinational y'amantuze akurikira imari zo muri Afrika. Ibi bintu mwibaza ko tuzobivamo no gusinziriza abantu? Ariko jewe ku bwanje personnellement ndazi ko vyari bisanzwe bihari, n'abategetsi twari dufise bari babizi, ariko barafise impamvu zatumye batashaka no kuvyinjiramo no gushaka kubikora. Ariko rero hari umugari baca mu Kirundi, hari umuntu yahaze ngo ntabura uwarenza akaguru. Uyu ubonye umuntu arenza bishira hariya nuko no muhita ngo ntibararuhiga, kuko uwa mbere bizohitana niwe, ntabwo ari umurundi. Uwa mbere bizohitana niwe yabishize hanze. Abavyihoreye bakavyinumira nibaze ko bari bijuju. Hari akantu ejo ubundi buriso yanyibukije, umutegetsi bamuzaniye agakado karimo utuntuze utuzahabu tw'imuyinga, yaciye abifunga igihugu cose ashatanga lisansi yari imwe, niwe yari yemerewe ku exporta hanze inzahabu zo mu Burundi. Abari bavyibishizemo amafaranga bose ni nkaho umengo baramukorera. N'uyu nawe nejo bundi bizoba aragatongo kiwe, arakamari kiwe, kujya binjira muri BRB bakayora ibihari bagatwara, ni nako bazobikora n'ibi ngibi. Ariko mugabo no babwira abarundi turyamye duhishije,
bene kurushigisha bazorusoma ababishize hanze murandabira muzombwira mu minsi iri imbere ko atari byo bizobahitana murakoze tukomeze tuganire naje ndi mwibarabara ninashika amahoro ndabahamagara kandi urugendo rwiza senya mwiza ushike n'amahoro aho uri kuragenda. Reka twumve Patrick nawe ko byamukundiye kubunyiza ku murongo. Patrick ushobora kugura mikoro ukagerageza kandi. N'ubu Jesse ndamwumva abandi sinzi ko munyereka n'urukumu ruhagaze canke ko mumwumva. Jesse ndamwumva na gato. oya sindamwumva nanje. Nibaza ko ikibazo ca mikoro. Reka tube tumva David Lionel ndamusabe ashobore kumanuka agaruke kandi ndamuduza comme ça dushobore kuganira. Ntiziko turakumva Patrick. Urashobora kwideconnecta gato cyangwa kumanuka uduge amatura ariko tubika. David mwiriwe turiko turaganira ku makuru yaranze ino ndwi tavuzwe byinshi. Sinzi nawe cyakumara sindazi gukurikirana ibiba mu gihugu cyacu. Ndakurikira Randi urakoze ariko sinzi uyu muntu yitwa umupu quelque chose umupupuzi sinzi kama yari yantanze sinzi ko yari yavuze ndafise ordre kuno. Thank you ego oya jewe murakoze cyane urumva na jewe reka ntogere ku by'abandi hariho ntuze yari yabaye ya 2 jours je pense nk'ibigwako sinari nzi n'ivyo ari byo gusaba bariko baraduhanagira gato insubire mvunira kagohe abarundi ibintu binyene bariko baravuga vy'amase 50 miliyari nsubire ngaruke nibutse abarundi dusangiye ikiyago no munsi nama evenement abiri yankoze ko bijanye n'ibinyene vya ekonomi biteye isoni nk'ibi byo vyurumva narimejeje no kuraba iyindi video asa nk'uwabisubiyemo avuga ngo ubwo yavuze 50 millions par mois ari ibintu bigoye kumva iwacu kubera nama mvuga nti hariho umugwi ujejwe gusamaza abantu. Lionel naguciriyemo muri rya video yabanje avuga ngo 50 millions par jour bwabaca arigarura agati ibintu ntawo bizi ati reka basi nshire ko par ego okay ego jewe mu mbabarire ndakunda kugaruka cyane kuri 2015 ibi bintu ngira mvuge narigeze kwivuga ahantu kuko sinzi gituma nkunda kubivuga ndabaza ko twese mu budasa cyangwa mu byumvira ico bita divergence d'opinion twoba dufise barundi bavukanyi nibaza yuko kuva 2015 mwarabonye ko barundi harageze igihe turavuga ati oya kandi nibaza yuko divergence ibyo muba mwita ubwoko imigambwe abantu bose vraiment bari bavuye hasi bavuga ati ibi bintu ntibishoboka kubera iki kubera intwaro kuva ije ya CNDD-FDD nukuri murabizi ko yaje turi mu ngwane iteye ubwoba imitima igacika abantu rero bati nukuri amahoro aragarutse baravugana je mu mbabarira baganiriye hari nabahora bavuga ngo ngone barabe babeshanye nkuko babeshanye bwa mbere ubuye nukuri ntibabeshanye hari amakoro hari projet de société yabayisinye ivyo sinorinda kubigarukako muga kuno munsi turinze tuvuga ibi bintu vya president Neva uyu muntu je kuva 2020 jewe wakihaze nacitse umutima kuko nari namukurikiranye cyane kuva gitwara umugambi yavuga ati imiliyoni 10 ndazitondetse ntaco tugira nuko yuko rero uyu muntu yagumye adusubiriramwo nitwebwe tutashatse kumva hariho uwajije avuye kubivuga ngaha inamba ye yitwa nta buryarya yabivuze neza nukuri wari ukunda kuducira umwibutsa wa kera ngo wifashe nk'agatebo abamuyozi ivu sindababesha jewe mu 2015 narabonye imigwi y'abantu batatu nama nkunda kuyigarukako kandi uno munsi mu barundi abo bantu turacariho turi miyo migwi tumeze uko nyene hariho abadashobora kwigwanako abo ni vulnerable narabivutse so kama ndabisubiramo mudanyihanganira ariko no kubavunira kagohe kugira ngo umuntu akibasha canka agifise umutima wo gukunda Burundi nukuri kabisa tushire hasi ibyo wavyitwa ko bidutandukanya byose turungu umwe abo ba vulnerable rero nabo bantu nabo banyagihugu urabona sinzi wigeze gukomanta ngo regabo n'abayinosa ngo bariko baramwumviriza ngo baramukomeye amashi les vulnérables murabazi je nabivuga kubera aho nari yindi muri quartier bagatera marakimogene n'ibindi bikagwa ahantu haraba inzoya za mezane abantu b'ababibi badashobora no kuva hasi ibintu biteye isoni hakaba rero abigwanako
abo n'abatashobora kwigwana ko hari abagwana ko aribo bavuye hasi bakamanika amaboko bagasaba uburenganzira bwabo mu mahoro n'umutekano muri ya ndero y'ikirundi tuvuga tuti oya vra mu muntu nibishoboka baduza amaboko hariho n'abantu nabonye ubu mu maspace atandukanye muguma musaba yuko abarundi busubira kugira manifestation ariko murabizi yuko manifestation ishoboka nizi turimo izi manifestation ziriko sur les routes digitales nizi turiko tuguma tubigarukako hanyuma rero murabizi ko hari abigwana ko hageze igihe barabarasabara batikiza repression n'ibindi mu gihe haba izindi nkuru murabizi ko hari n'abasirikare bahagurutse bari dans des institutions légaliennes zirekuriwe gukingira abanyagihugu bavuga ati no baragira ka geste de sauvetage biranka mugabo uko vyagenze kose no munsi abarundi bashobora kwigwana ko byitegura bigakunda hama rero hari umugwi w'abasamazi kandi umugwi w'abasamazi wamuriho uzokwamaho kandi wamyeho uyu mugwi rero ni nawe president Nevarimwo no kuvuga niba abanyepolitike batashaka kuganira ngo babiheze abo nabo murabazi barakuze barakora n'ubu twaraye twumvise ngo hari abari Entebbe bari hariya sindabitevye ko mugabo ivyo bagiyemo twaravyumvise barasohoye baravuze ku maradiyo mugabo ni vya bindi bigaruka hahandi mvuga ni hehe ni baracumwibutsa mu kirundi bati ubuja kuzimu surufatana mende barundi bavukanye nukuri dukunda Burundi n'abagenzi b'u Burundi bavyumva urubuja kuzimu surufatana mende aho twabeshanye abantu bafatana mende ngo baragiye ukuse na Red kaza mu nyuma hakavamo abagenda baravobavoba none umbu tubazigiye twumva ngo barakubitwa aho bagiye kwigisha imigambo yabo ni bitera soni nukuri nta burenganzira na bumwe tugifise twari dukwiye ahubwo nkuko ntuze yabivuze umutama Maxime ati nukuri turarusha batugirira ikigongo nta kigongo bazotugirira hari uw'imfura yahora ivuga ati aba batipe bafise umugambi wo gukenesha abarundi tukibaza ngo ni ibintu ni vya Bob Rugurika nyene agomba atubwira ariko uno munsi les faits sont là kandi uyu Muneva kijaho yavuga ngo iragi rya sogo yaguma dusubiriramwe no kuvuga rero yuko jewe mumbabarire quand je viens mu ma space nkaya ndahimbagwa kugaruka kuri kahise k'imitakivi akaduhejeje kubamo twumvishe premièrement nk'abantu nabonye mugira ivyifuzo byo kwifuza yuko ngo Burundi ngo habe ngo manifestation ngo nkigiye muri Kenya mumbabarire mu bisanzwe sinkunda guhemana mugabo ico no bugira no batwenga kubera iki manifestation ishoboka mu Burundi murayizi ni hirya nyene kandi jewe nama nkunda kuvuga cyane cyane je nimvugira abahunze uko niho dukunda gukora udu projet de développement twiteza imbere twishakamo ibisubizo umugane uraho nukuri sindababesha ibisubizo rero bizo mu maboko yacu bagaze mengo nayo bivuzana ntibantunganya arabisubiramo ngo byose biri mu maboko yanyu none munsi Neva zatubwira ati ni mutabifise ni mubikore irega tudabifise nyene tubikore reka rero dureke kuguma tugira twigira tutebo tukore ibi bintu tumaze igihe tubona dukora ba Landry ba Reynold bamaze igihe baza batuganiriza mwarabonye ko ari aba contre succès baza gutoba mu nyuma bijye ni réponse yerekana neza yuko batwumvise kandi n'ubu batwumva nukuri mukomeza ama space iki kintu rero je mu mbabarire sinashaka no gikomanta kuko kirateye isoni nakurikiye ivyo Reynold yanditse nta n'inzu yimwigeze maison iza kubicertifier ngo aba investisseurs bamanuke hanyuma harabo twari ko muri space heze nababwiye ya des préalables ntazihari à part ko dufise crise de leadership mu gihugu cy'u Burundi yakweze crise institutionnelle kandi bikisubiriza ata solution nimwe tuza kuronka durant les 20 ans no kuvuga rero uko uno munsi nta kintu na kimwe gishoboka ko twovuga reminere kuko nta ari ibintu bigoye aho twohera mu mbabarire ngarukiriza aho hari inkuru rero Landry sinzi yuko iyo nkuru muba marayibonye sinzi ko ari y'isomene mugabo jume ngo ni ya last week yidusangize ni nkuru reka kandi basintevya kuko sindabivuga byose harimo ibintu by'amabanga kuko byarambabaje ni ntuze ADG wa BCB Roger ndamuzi kuri lycée yiga imbere yanje umwaka umwe hamaragiye mengo ADG wa BCB last week LP yarabivuze hamera navyandika je narabisomye arabona bisangije ADG wa BCB yagize ikibazo mu misi heze kubera ibintu by'amadovize amadovize arakenye urumva ingene bayagaburira abaguza tunga n'abayakeneye urumva muca mu kirundi no bawo mwibutsa ngo bavuga umwibutsa ati
abapfusa hava bitana abasazi umuntu wimagine vuba nk'umuntu atwari banki nka BCB twese tuzi twakuze tubona arakanagaye barungitswe abantu bo mwiperereza baje kumuyora bamujanye mwiperereza kumusambisha ngo kubera iki ngo niyahaye namba ari mayondori ngo amadolari zitwara urumva baraba byanditse kuri RPA jewe vraiment byarambabaje non pas parce que Roger ndamuzi canke ika vraiment oya juste kubona umuntu franchement ndababaze nk'abantu mwakoze mu mabanki canke mukora mu mabanki canke mukora no mu entreprise zitandukanye nta kintu na kimwe kitafise process kitafise procedure yego none ayo madolari yo yeba yayimanye kubera sinzi uko biri kose uko byo numvise mu makuru numva ngo ni kubera peut-être hariho abataronse amadolari mu bagwiza tunga begereye iperereza na president n'ibindi mugabe iconzi cyo narabajije à gauche à droite abandi bakadre nzi twiganye bari mu masosiyete nshaka kuvuga bahora banavoyaje baze no manama hagatandukanye ndabaza bimeze gute vya Roger ni gute genda babaze none mwe muhora muronka ku kazi n'ibindi ndavuga ati yego Roger vraiment arakurikiza procedure twese akaduha kameme ahe tuba dukeneye ntayaduha uko mugabo araprioriza ico bita murabizi les priorités zo mu gihugu sishatse kuvuga ama entreprise kuyanoma pour des raisons de confidentialité mugabo mu gihugu cy'u Burundi je barambwiye nanaka nabanaka entreprise tera oraziha kuko ziba zifise icyo zikorwa mu gihugu ziterera igihugu rero ibi bintu jewe vraiment byarambabaje numva ko ariko ndamuzi canke twize ibintu bimwe ntahandi mvuga nti de toutes les façons uko ibintu bigenda naho umuntu yovuga ngo aratashe gufasha igihugu vraiment ibintu by'uko ntwaro y'igisoda nk'iyi vraiment sindababesha hari ibintu bigoye kwihanganira rero ibi bintu Roger vyumve yuko byatubabaje abarundi kandi tubigarutse ko hanyuma nabo bategetsi vraiment bacire birarura kuko nta kuntu naho Maxime yiri gwaratwigisha ngaha ama procedure yo gukoresha pour investir chez nous ngo muze tutwara duke nta kuntu franchement bo bagifata abantu b'abantre babagwa kuba abakadre nk'aba bafasha sinzi ko mu mwavyibutse Roger yaraje no ngaha Paris kugerageza kumobiliza des investissements z'aba diaspora mu mbabashire nje hari abarundi babinyeretse babitwenga ariko uko biri kose Roger akazi aragakora rero nibaza rero yuko bo mubahiriza bakamuha amahoro agakora kuko akora dans une situation twese tubuzi twese tutifuza gukoreramo naho uvuga ngo ejo ndaje gufasha igihugu n'ukuri n'ibintu biteye isoni n'ukuri duteye ivyatsi nk'abahinga bazi kubikora bazi n'ingene ibintu bigenda rero murantunga ivyo bintu bibiri nari numva ntogenda ntabigarutse ko kandi ndashimiye namwe bwe mwagize space n'ukuri tuyage duhuza hanyuma kandi n'ukuri dufatane mu nda ntitugafatane mende ego murakoze dusanga Burundi sanga Burundi nawe David ne urakoze cyane kuri ivyo dushikirije tuvuga iby'abarenganwa n'abandi hari inkuru twavuze mu ndwi heze y'umupfasoni yitwa Emilienne Sibomana umwe w'Igitega wa musekretari kuri lycée Christwa ncengira ko hago nsaba n'imbabazi nkosora ivyo nari navuze ko yari yarekuwe kuko effectivement yaronse igipapuro kimurekura yuko atezo kuva mu gasho ariko amakuru ya nyuma nuko bitigeze bikunda gushika n'ubu ariyo impamvu zituma uwo muntu Emilienne hariho umuntu canka gwikabantu kadashaka yuko arekugwa rero amakuru ya nyuma nuko gushika n'uno munsi itariki tuvuge ino saha akiri mu gasho rero nsaba imbabazi ko navuze ko yari yaronse billet de l'agissement ariko pour des raisons que personne ne peut expliquer uwo mupfasoni yari n'umuvyeyi w'abana aracari mwibuye rero by'akarenganyo no kuhohotera agateka kazina muntu malheureusement biracabandanya mu gihugu cyacu reka twumve ubuntu Afrika hacakurikirwa na Patrick hamwe no mu proposi naho nashoye kuduza kuboko tugende muri iyo ordre abandi bashaka gusaba ijambo nabo imitinye muduge turakoresha iminota inine kugira ngo benshi bashoboka bavuge kandi twibukanye ko turiko tuganira ku ma actualité de la semaine umuntu wese agira commentaire kuri kimwe canke bibiri ziba byaramushitse ko byamumaritse gusumba ibindi ntituriko turagira ino sujet y'ama découverte canke by'ama mineration nkuru nyamukuru ariko ni kimwe cavuzwe cyane tuganira muri rusangi kaze Yves urakoze cyane Landry muranyumva yego 5/5 okay urakoze cyane
reka mpere ku nkuru ya Roger. David Lionel, Roger ntibigutera ubwoba, urazi neza yuko hagatiwe nubwo hari igihe bacanamo hagati yabo. Umuvyeyi we ndazi ko adasinziriye. So icya kabiri ni inkuru ya irya mupfasoni Emilienne. Bijya bintu birababaje cyane je nabisomye numva ndababaye kumva umuntu ashobora kurekurwa ubutungane bwamwejeje ahubwo hakumuriha hari abantu baca bagira inguvu ngo agume indani. Birababaje cyane, nta n'icyizere bitanga ku muntu uwo ari we wese yovuga ati ndashobora kwizera meme 0,5% ubutungane bwacu. Numva ni ibintu bibabaje. Ikindi kintu je cyambabaje numvise, sinzi abumvise ijya discours umukuru w'igihugu yavugiye, sinzi aho yarari, yavuze ngo kugira murondere igitoro, ngo kugira muvuge ko mukibura mukiriye nuko muba mufise n'umuduga. Umva ugaca wiyumvira ati eske je naribagije eske arasobanuzi, eske baramwicarika, harabaho conseil ya cabinet ya presidence bakicara bakamubwira ati nyakubahwa ibintu bimeze gutya, bakamuganiriza akamenya ingene akwiye kuvuga mu banyagihugu. Birababaje cyane kuvuga ngo agaca abaza abanyagihugu ngo none mwebwe ngo hari ingorane y'igitoro mufise, bagaca bamukomera amashyi. Ukiyumvira uti none eske yibagiye cyangwa ntazi yuko igitoro cyafekta business yose y'igihugu? Urumva kirafekta nawe nyine, kiramwafekta, tureke abandi, kuko kibuze ya makorteje y'imiduga 40 ntibikibayeho. Hari umuntu danyama yatubwiye yuko hari station hajya kuri Shanike barabazaniye igitoro, iyo station baciye birukana imiduga yose yacaza imiduga muri presidence bari ipakira igitoro. Urumva? So bisigura yuko nawe nyine arazi ko kibuze, aho kibonetse niwe prioritaire. Mugabo gacubwira abanyagihugu kubera ubona ugifise ushobora kugira amatura igihugu cyose uko ushaka, ngo ingorane si igitoro, ngo ingorane ngo nabakibura ngo kubera bafite imiduga. Ibyo bintu birababaje kuko igitoro kibuze, déplacement y'ibidandaza iraba ikibazo, ibidandaza biraduga, abakozi abagenda n'amabisi abantu, igihugu cyose kirabafite. Igitoro nuvuga ko ari pumu ya business y'igihugu. Ubwabo kubaka kuvuga gutya mu bantu birababaje, birateye isoni. Abantu barakwiye guhaguruka bakaza bicara bakamuganiriza, vyanse nibatanga imihoho, afuma avuga ibintu nabijya atabantu udafise. Hama ikindi yigeze kuvuga kandi naco nikibabaje ni c'amadolari. Yarigeze kuvuga ibintu by'amadolari, avuga ingene ngo nta ngorane y'amadolari hari, ngo amarundi arahari, abaza ba ruguru ngo none mwe ngo hari ikibazo c'amadolari mufise. Ikibazo c'amadolari gihari nicyo kimwe, parce que ibintu dukeneye biza biva hanze y'igihugu byose bigurwa amadolari. Amarundi ntaho tuzoyatwara ngo uje kugura igitoro ngo bakikuzane mu gihugu. Abarundi ntaho uzoyatwara uje ku importa zirya aluminium bubakisha n'ibindi. Turakenera amadevize, ahubwo nibahimirize aba exporta nk'ujya w'amavuka bavuze n'abandi. Ikawa no munsi Kigali ikibazo, ikawa y'u Burundi irasohoka mu gihugu igaca mu manyanga, temake ibintu biba birateye isoni. Harakenewe je nama nivugira ibintu bibiri. Turabuze ubuntu mu Barundi. Ikindi ni lack of accountability. Ikindi tutigira tumenya nuko umuntu wese, cyane ndakivuga kandi ndagisubiyemo, umuntu wese iyo yemeye gukorera leta aba yitwa uwo bita public servant. Public servant nawe aba ari umukozi w'abarundi bose. Mugabo iwacu bica biba l'inverse, umengo n'umuntu aba hawe ikibanza cyo guhunyura abantu, ikibanza cyo kuvuga ibyo yishakiye, ikibanza cyo gutuka, ikibanza cyo kwica, ikibanza cyo gupfunga. C'est l'inverse. Hari abariko baravuga ati
ibyabaye muri Kenya birashobora kuba iwacu bantu b'Imana ntibishoboka kuko maturité abakenya bageze ko twe ntiturayishikako maturité ukuntu bashobora kuba confrontation abantu bagaharira baheza bagaca bagenda bagasangira icyayi iwacu ntiturabishikako iwacu baratukana muhejeje mugaca muja kwicana cyangwa mu guhigana urumva urwanko ruhari mu barundi ntirushobora gupermeta abantu kugira deba irimo tolerance dufite intolerance irengeje sinzi ko mwabonye ibintu bagize ibubanza gusiga amazira ntoki kuri permanence y'umugambwe iski n'ubwenge umva uriyumvira hari ibintu uraba ukiyumvira iski nkuko kugira umuntu aze gutora amazira ntoki kuriya yakura ayatware ayasige kuri mire acabira no mu mutwe we hari yumviriye iyo permanence ntacyo yamugize ufite hari ahantu uraba hanze ukabona uti no aba bantu bari kubatera imbere kubera tolerance nk'uno munsi perezida Ruto yanoshije gouvernement shasha kandi ntiyavuze yose yavuzemo ati yavuze abantu 11 ubu barandire ko avuga abandi 10 cyangwa 11 mugabo baranuganuga yuko ashobora kuvugamo abo muri opposition uno munsi perezida Ruto baricara bagatera inkuru bagatwenga n'utwara opposition uno munsi arahaguruka akamugirira kampanye muri Union Africaine agatelefone akagira iki eske muribaza yuko iyo tolerance hagati ya Neva na Gwasa yobaho bibaho kandi vyitwa ko bose bari mu ishyamba bari ko bagwanira ikintu kimwe urumva tureke hagati yawo no hagati yabo usanga bicaranye barabana yingwe turakeneye kugira maturité kamuraba umuntu ukamwita umuntu nidoze ivyiyumviro mugatura abantu twese kandi twese icyo tuko turashaka ni kimwe duteze igihugu imbere mugabo uravye biriko birabi wacu nta numwe ashaka guteza igihugu imbere umwe ashaka ko konte y'ivyimba yitwe ko akomeye nta kindi Raila Odinga abagenzi bamaze iminsi bariko baramutuka yababwiye ati no jesi ndavye jewe turabi igihugu dushire intérêt zacu twese ya ruhande turabi igihugu umuperezida ashobora gufata guverinoma yose akayisambura kubera babimusabye akabisambura yabanje gupropoza 11 kubera arabereye akeza abanyagihugu azoca asubira propoza abandi kandi umva ariyumvira agafatira umwanya cy'abanyagihugu bavuze bantu y'Imana bamwe ko muravuga ngo Burundi yabi bya Kenya nyagira bihenda baje mu ibarabara muzora abapfuye muri Kenya ni bake isanfuto ahubwo igikenewe ni twebwe hagati yacu kunyene tuza tuvuga twibukanya ubuntu twibukanye hari abariko barumviriza hari yabanyegeye mugabo ndazi ko bariko barumva ubuntu nico kintu ca mbere gikenewe umuntu avuze ikintu nubwo mudahuza nubwo ubutacumva ciyumvire ko basi nk'umuntu uvuga desi ikintu hari ico comfasha umuntu n'umuntu nkanje hari ico utahurije ku mugabo hari ico avuze cy'ukuri hari ico avuze gifite essence nivyo ngomba kuvuga murakoze cyane ubuntu atwibukije ati tugire ubuntu twihatire kugira bita accountability redevabilité culture ya redevabilité abari mu nzego bamenye ko hari ivyo babazwa bajejwe kandi yuko ari n'abaservice des serviteurs kuja mu nzego canke mu biti umuntu arindiye kuba servir ahubwo amenye yuko yashizweho yahawe n'uburyo n'ibindi byose bimukikije kugira ngo akore mu condition meza remplisse la mission yiwe yahawe urakoze cyane ubuntu Yves kuri iyo nterano duhaye imbere yuko duha Patrick nawe nibutse yuko ni open mic commentaire sur les sujets d'actualité bitandukanye byavuzwe cyane mu Burundi nivyo turiko turaganirako nta sujet nimwe turiko en particulier ko turaganira ku kintu kimwe canke bibiri wewe aho uri aherereye cyakoze turumviza Patrick amace tumviza mukukuze n'abandi bashaka kusaba micro baduge basabe micro ndayibahereza amadusikanya iminota 40 kuko no space twateguye ko imara amasaha abiri eko tugeze hafi ku gice twarengeje igice Patrick kaze ego ndabaramukije mwese muri kino kiganiro yambu
Ego murakoze cyane. uduze ijwi gato Sabwe? uduze ijwi gato uduze ijwi Okay, reka ngerageze. Ubu muranyumva neza? yego vyofuma komeza aho nyene Peut-être ngana agatelefone kiwanje. vyoshoboka navyo mugo turakumva duga kwigana Ego, je ndakunda guparticipa kweri mu ma space menshi agirishwa n'abarundi canke n'abandi bo hafi nyene ababanyi mu karere. Ngaha sinari bwa shikiriza ijambo numvise umuvuga Patrick nca nibaza nti peut-être ngeyo bari jewe bariko baravuga bariko barumviriza, ariko nca mvuga nti ko biri kose sinogenda ntatereye iciyumviro ko bavuze izina ry'iwanje naho tubaye jewe reka, kuko hari igihe mpora nezita ukumva ivyo nagira mvuga abandi bamaze kubivuga nkavuga nti reka ntaco numvirize babimvugiye canke, ariko murakoze cane kuba mushoboye kunstimira gatonya. Jewe n'ukuri ntabeshe ndavye igihugu c'iwacu aho kiri birateye ikigongwe, kandi jewe ntibintangaza perezida ashobora kuvuga ibintu nk'ibijyanye. Nta kintu gishasha na kimwe kirimo, nta gishasha na kimwe kirimwo, kandi nta kintu na kimwe bizomara, kuko hari ikintu aba Saint-David bononye mu gihugu iwacu, baradetwije les institutions. Urumva ni nk'uko wovuga uti jengera nubake etaje y'inivo 10 hanyuma etaje y'inivo 10 ugaca ugira umushinge wa za nzu z'ikirundi zimwe bubakisha ibiti, ni kuvuga na uciye utereka ko amabeto ugatereka n'ibintu bidashobora kumara n'umwanya mutonya. Ibyo bavuga ngo amamiliyari udashobora kujera meme n'ibintu bikenya ufise ngo bijere neza, byinshi byo ushobora kubijera gute? Mu minsi heze Faustin Ndikumana yaravuze ati muri crise Uburundi buri mu ntambara, buri muri embargo, barashoboye gutunganya muri bike twari dufise n'ingorane twari dufise, hari ibintu byagomba bigenda neza, hari les entreprises zagomba zifonctiona neza, ariko ubu nta kintu na kimwe gishobora kuvuga ngo cogenda neza ngo nuko ngo, ahubwo umurundi wese hari yovuga ati twobigenza gute. Kandi benshi barabizi, abantu benshi bakurikirana bino biganiro barabona ingene bo ibintu byokorwa n'iki, benshi sinonda nabigisha kuko numva ko nka byose babivuga neza, ariko aho twobicisha ni hehe? 2015 twaragerageje byaratunaniye kubera ko peut-être badusumbije amayeri, bakoresheje inguvu natwe twari dufise inguvu nke. Ubu ni etape ikurikira rero rimwe iyo ndiko ndabivuga usanga natwe abona agashavu umugabo, kuko numva umbengo ndiye puisa mbafite ico noterera mugabo kaba ntabone ingene nobigenza je personnellement, canke akaba nabo twegeranye dushobora gukorana ngo, ariko ndabona neza ko bizogenda kose ni uguhura hirya ntwaro tukubaka les institutions, abantu baciye ubwenge bahari les plans. Ugiye mu bubati bw'amaministeri wosangaho amaplan yakozwe yotuma ibintu bigenda neza, mugabo byose ababikora ugiye kuvuga ngo ugira ukora ikintu baca bakwita umwansi w'igihugu, barazirana no kuri ko muri ko baravuga ngo ubuntu, ico ni ikintu batandatahura na gatoyi. Fete ugiye muri logique y'ibintu, nk'uko ari umugani bigeze guca, umuntu wese yuba yarize nko muri primaire mu Burundi mu wa kabiri, hari umugani bigeze kuducira w'inkware n'incira, narigeze no kusoma mu yindi version mu gifaransa, hoho uriyo kuvuga incira bavuga scorpion, inkware bakavuga igikere. Bavuga bati umunsi umwe ishyamba ryariko rirasha,
hanyuma scorpion igomba kuja bukuruzi isanga igikere mu mazi ishitsi irabaza igikere iti mugenzi ntabara unjabutse ntware kurindi ruhande atamuriro uriko uraka uzoba nkijije igikere kiragira scorpion kiti sha wewe ko nzi kukomora nina gushaka umugongo wanje ubwo ntuhavungirira nabi Scorpion yabwira ati sha mugenzi wewe urumva yuko no kugira nabi ningene wobo nkuye ahantu habi kikire naco kiyumvira gikoresheje logique umva logique uma kiti nawe nongira ngo umuntu noba nkijije ntiyonyubahuka ngo angire nabi igikire kiremera tija ku mugongo kiratwara ya Scorpion kirashikana kuri haje nyene ubwo kishikanye ku rundi ruhande ya Scorpion ivuga yakomboye ca gikere kitisha urubatse urankomoye kweri ya Scorpion ati turamba bari rega je nasanze nagukomoye sinzi ningene byagenze ati rega je ndi Scorpion nasanze nagukomoye sinzi ninyaga nsanga nagukomoye ni ibintu biri instinctive bo konona kugirira nabi murashobora no kudebata logique umwanya